oya ntacyo twayiburanye. Ngibyo vya bihe vyiza Imana yambitegurira birasubiye kugaruka ubugira kandi. Shengero rya Pentecote y'Ibujumbura ubwiriza bwa Cibitoki ku gicumi na gatatu munsi ya Kanyoni baduteguriye igikorane c'ijambo ry'Imana hamwe n'indirimbo zo guhimbaza Imana ikizoba kwigenekerezo rya 29 ukwezi kw'icumi uno mwaka wa 2023 kuva igihe cy'isaha 2 z'agatondo. Ico gikorane kizoba kirimwo imigwi y'abaririmbyi batandukanye hamwe n'amakorale yo muri iryo shengero. Hazoba hari na korali y'abashitsi bazovuye mu ishengero rya Pentecote ngaho kunahangwa. Kaze mwiyakirire imigisha y'Imana. Bwira mugenzi wawe abwire mugenzi wiwe muze mwiyakirire imigisha y'Imana.